Guys, ndabaramukeje mwese nizere ko muri impore aho mwe wese aherereye. Muri iyi video nje kukwereka ukuntu rero ushobora kwipostingira video kuri YouTube. Okay? Guys, narabahaye video y'ukuntu ushobora kwiyugururira channel muze kuyiraba nibigezweho kuri telefone. Reka nk'ubu twandike kugira muze kubona ahantu muyisanga. Wandika ibigezweho kuri telefone. Iyi ni video ku bantu mutayibonye ubwa mbere mushaka gutangura gukoresha channel ya YouTube kugira namwe mushobore kuyibyaza umusaruro. Muze kuraba video kuri ibigezweho kuri telefone. Ni uze kuraba yuko wakoze kuri subscribe ngaha canke sabone. Je murabona yuko namaze kubifyondako. Ucufyondako ngaha kuri sabone, gacufyonda no kugakengeri, gacugira kuri tute canke oro nkuko mubibona. Je ncafyonda kuri tute. Hama rero ce winjira muri chaîne nkuku, hamuze ngaha kuri video, aha kuri video murahabona. Hama rero ucuza urabe musi video y'ukuntu ushobora kwiyugururira YouTube channel. Okay? Turabe video yacu. Okay, ngiyi video ngaha uko ushobora kwiyugururira YouTube yawe. Narabahaye rero ko ushobora kwiyugururira YouTube, ubu naho ndabazaniye uko ushobora gupostinga kuri ya channel wari wuguruye. Aha rero turaje muri channel yacu twari twuguruye. Ngiyi tugomba dupostinge ikintu kanaka, donc twuguruye channel dufise ivyo dushaka kuyikorerako. Rero tugomba tuyipostinge ko munkurikirane step by step rero kugira mubone ako kantu k'ubwenge nabateguriye. Ha rero ubugihe ushitse muri channel ucuza ufyonda ha musi kuri aka kamenyetso ko guteranya ariyo plus mu rurimi rw'igifaransa. Uce ufyonda ko nkuku baca bagushikana muri galeri. Ucuzi no musi mubona ko kaba kari kuri shoot. Ucufyonda kuri video murahabona. Ucucagura video ufise ushaka kugira nte ushaka gupostinga. Reka postinge nk'iyi ngaha, postinge iyi ntoyi. Urayifyonda ko video ushaka gupostinga. Biravana wowe n'ibintu uzoba ugira utangure gukorera kuri iyo chaîne yawe. Nizere ko muri impore aho mwe wese aherereye. Okay guys, hama rero ucuza aha musi handitse suivant. Wejeje gufyonda kuri video ucuza aha handitse suivant, ugaca urindira rero bakwereke ibisabwa kugira uposting. Aha hambere rero urashiramo titre ya video. Aha urashiramo titre ya video, wandike titre. Nimba ari nk'akantu gashasha uzanye, jewe nk'iyi dufate ni video yerekana ukuntu bakora amahera. Uko bakora amahera. Okay, murayibona iyi video niyo jewe nshizeko titre yayo. Kuri description naho hakurikira ahantu handitse ngo ajoute in description. Aha musi uca ufyondako nkuku. Aha rero uca wandika kandi rya titre wari wagize uko bakora amahera. Donc aha description uyandika usigura nk'ibintu biri muri video. Nimba ari nk'ikintu uvuze ati murabe muri description nyene, uravuga muri rusange nk'ibintu biri muri video yawe uko bakora amahera urashirako. Aha niho wandika na bijya bintu ngo mukore subscribe. Nimba utanga nimero ya WhatsApp ukayishirako nyene ibintu bidondora video yose, ibintu kugira umuntu agukeneye ashobore no kukuronka. Aha rero ubihejeje ucukupa, uhejeje kwandika ucukupa, ugacurabane ko ngaha hari kuri public kugira video yawe uyipostinze ize kubonwa n'isi yose. Urabe ufyonde kurabe ko kari ngaha hejuru kuri public. Kandi guys, murazi yuko gupostinga ikintu c'umuntu bitemewe. Wowe uragerageza uhige ibintu vyiwawe upostinga. Hama nta na kimwe tuhagumiza uku no ngaha hamukarabana commentaire ko yuguruye kugira umuntu ashobore kushikiriza iciyumviro ciwe kuri video canke content
watanze. Uko bashira agafoto do miniature kuri video, ndibaza abatari bake murabizi, uri kuraraba video ukabona agafoto nyene gatangurira video, kajya nako karafasha video yawe karabwa n'abantu benshi mu gihe kaba gakoze neza. Urafyonda ko rero ngaha abenshi barananirwa na step ya verification iyi mu gihe utarapostinga ubwa mbere usanga bimeze uko, hama ufyonda hahepfo kuri valide. Aha kuri valide ufyondako. Okay, aha rero ushiramo nimero ya telefone kugira bayiverifye nyene. Ufyonda aha hejuru kahindura je kubera ndi mu Burundi, urabona kuri muri Etazini ucuraba igihugu urimwo wewe. Je no Burundi ndaraba uburundi, ku Burundi jewe ngubu cafyondako, hama nkaca nandikamwo nimero rero tugomba dukoreshe kuri verification. Hama tugaca tugira nimba ari apere canke message, ariko duhitamwo ngaha kuri message kugira baturungikire code. Ufyondamwo ugaca ufyonda ngaha hepfo kuri suivant. Aha hepfo murahabona, ufyondako. Baca batubwira rero ngo turindire code bagomba baturungikire kuri ya nimero tuhejeje gushiramwo. Duca tuyirindira, murabona yuko ngo c'est votre code de validation à 6 chiffres, no kuvuga ni code izobigizwe n'ibiharuro bitandatu. Turayirindira iyo code. Okay, ndabona igirishike, turindire iyo code yacu. Okay guys, jewe code irashitse rero ngiyi aha hejuru. Canandikamwo ibi biharuro bampaye bitandatu. Ndabibutsa iyi baba bariko baraverifya nyene kugira utangure gukoresha aya ma service yo gushiraka agafoto do miniature. Murabona ukibiheza bica vyivalida vyo nyene. Ubu rero uzoca uzurafyonda ko aha hejuru kuri aka gastiro, ufyonde ko tayari uzoshushikira muri galeri yawe rero kugira ushobore gucagura iyo foto do miniature ugomba ushire kuri video yawe. Reka rero je banyereka agafoto guys, ndabibereka ku buryo ata muntu numwe asubira kugira ikibazo c'ukuntu bashira iyi foto do miniature kuri video ugomba uposting. Okay, reka turabe rero agafoto nk'ubu jewe nokoresha guys, kandi uragerageza agafoto ushirako kabe gafitaniye isano n'ibiri muri video. Reka je nk'ubu nshire kwaka, murabona yuko ibintu ndiko ndapostinga bitajanye, kumva zuko jewe ndiko ndabereka. Nk'ubu yari video yo kuri Facebook, ariko murabona yuko kumva zuko navuzemwe ivy'amahera biriko nciye, ariyo mpamvu nciye ncagura kushirako. Rero ncafyonda hariya hejuru handitse okay. Okay, afyondako ugaca urindira agafoto kagaca kajako. Murabibona rero agafoto ko kagiyeko. Kandi rero ikindi kintu naco nobabwira, video ija kuri YouTube ibifise 16 kw'icenda, nukuvuga ibingana nuku kuntu nakujya muhora mubona video zo kuri YouTube zingana, apana kujya ushirako iki video usanga ari kirekire mu burebure. Harya ubushize ko hari giye usanga postinze ko kuri taye yo kuri TikTok, Instagram. Uwe rero uragerageza mu vyukora, nimba wikamera ukoresheje telefone, ugakamera telefone uyiryamitse kumvo zo kugira ize kuza ikwiye canke ukayeditinga. Ushobora kueditinga ukoresheje InShot, urashobora kueditinga ukoresheje CapCut n'ayandi ma application atandukanye. Hama rero ibi ubimaze ucuza ugafyonda aha hejuru kuri suivant. Aha hejuru kuri suivant, hama ugaca ufyonda aha hepfo handitse ngo mettre en ligne une video. Aha uca ufyonda ko nkuku. Okay, hama rero video yacu iratanguye kujako. Mu kuraba ahigeze urafyonda ino musi ahantu handitse ngo vu. Ndahabereke neza, ihangano urabona ko telefone itariko irakora yihuta. Uca ufyonda aha hantu rero musi kuri aka kantu kavunga aha kugira turabe video ahigeze. Ufyondako
hama ugaca umanura gatoyi aha hepfo ugaca ubona ahantu handitse ngo vo video. Kubo YouTube ziri mu congereza canke amatelefone ari mu congereza usanga handitse ngo your video, uca ufyonda ko ngaha kuri vo video. Okay, murabona rero yuko video yacu iriko irajako, aha iriko irajako igeze kuri 6%, aha no kuvugira shika kwijana. Hama bakakwereka yuko video yabaye publiye, no kuvuga video wayipostinze. Hama rero gacu utangura gutora link ukayipartaja kugira bikunde nawe ushobore kuronka abakurabira video zawe. Murana je channel yari shasha ndiko ndapostinga ko rero video. Ahasigaye ndababwira ati bye bye. Ufise ikibazo kuri YouTube urandika muri commentaire kugira tugukorere icigwa cico kibazo ufise. Okay, mwari kumwe na jewe nyene Obama rero ntahengeshanya kuguma ndabaha ivyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Ndababwira ati bye bye, tuzosubira mu kandi ga trick gakurikira. Okay guys, muce muza rero mushigikire na wampaye inka ngaha mwandike ishure ry'abarundi bose. Afise target yuko akwiza aba subscribers 100,000 kuri YouTube. Ishure ry'abarundi bose ucugira ngaha kuri recherche. Okay, ucuza rero urabe yuko wakoze kuri sabone, ufyonda kuri subscribe canke sabone ngaha ucibagiye no gufyonda kukazogera nkuku ucugira kuri tute. Okay, aha rero nukumushigikira mpaka kwije aba subscribers 100,000. Aha murayona yuko afise 39,300. Okay, nuko rero tuzosubira mu kandi ga trick kazokurikira.